Mu gihe vuba hagiye gushyirwaho imashini nini ikanyisha ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye, bamwe mu barimyi b'ivyamwa n'imboga bariko barijukira kurima no gutunganya ivyimburwa vyabo kugira ngo bize vyemegwe ku isoko mpuzamakungu. Ndabadogaritse Asteri ni umurimyi yihebeye igiti cy'umwembe wo mu ntara ya Bubanza, ubu akaba afise hegitari zishika kuri 6 z'imyembe zishobora kumuha amatoni atari make y'umwimbu w'imyembe ku mwaka. Koperative arongoye ikaba ifise umugambi wo gushikana hegitari 600 z'ibiti vy'imyembe ya kijambere. Iciyumviro cyo kurima umwembe ndakimaranye imyaka 5. Ubu haraheze imyaka 5 ibi biti twatanguriye ko bimaze imyaka 5. Twatanguriye ku buringanire bungana ni hegitari 6. Ubu rero umurima umeze neza, murabona namwe ko bimeze neza mu murima. Mu mwaka ushize niho yigitangura kwama, twarashoboye kwimbura imifuko irenga 100 gatoyi ku mwimbo wa mbere. Mugabo uyu mwaka dufise umwimbo mwinshi cyane, sinzi neza amatoni ashobora kuvamwo, mugani ni umwimbo mwinshi cyane kuko n'ibiti vyamye birageze kubita 600. Dushaka ko twagura koperative yacu, tumaze gutegura terrain tuzobirimako ingana n'amahitari 300. Ubu turiko turarondera amasoko hanze kugira ngo turabe ko tworonka ya mafaranga y'agaciro. Isoko ntiturarironka neza, murashobora kudufasha kurondera isoko. Hariho abatwemereye mugabo ntibiraja mu ngiro. Twari dufise umugambi wo kwishora hanze bimeze gutya bidahinguye, hanyuma ibisigaye navyo tukabihinguramo imitobe. Twaramaze kugira amakontakte n'abantu bo hanze mu bihugu byo hanze bazoduha amamashini yo kugira ngo duhingure, ndetse n'ikibanza cyo kubihinguriramwo. hariho amazu make tumaze kubaka yo kwakira ibikorwa vya mbere vyo gutangura kubaka ihinguriro nyezina. Nubwo biruko ingwara zifata imiti y'imyembe, kubura uburyo kaba bwo gupompa ivyamwa hamwe no kubura abamufata mu mugongo nivyo bibazo bihanze iyo koperative Ndabadogaritse Asteri arongoye. Intambamyizi hari ubwa mbere nibijanye n'ingwara. Hariho ingwara ziza ukabona ni ingwara zimeze nk'ivyaduka zifata ibitego. Ico gihe rero mba mbona mengo nta bantu badufasha cyane kugira ngo tugire ubushakashatsi kuri izo ngwara, noneho imiti ishobore kuboneka hakiri kare. Bifuza ko turonka ivyamwa bishobora kwemerwa mu mahanga tudakoresheje ya miti ishobora gutuma bitemerwa. Ni kuvuga ubu honyene dukoresha ifumbire naturelle, dukoresha umwavu w'inka ku biti. Hariho abafundi bariko barashaka kudufashamwo kugira ngo turonke neza imiti yo gupompa ishobora kwirukana ubukoko atarajya amaside aza konona ivyamwa. Nashoboye kuvugana n'abafundi b'indimo bakeyi, mugabo mo twashoboye kuvugana nabonye menga nta muti munini cyane uri kuratogwa, kuko uyu murima nibaza n'abayobozi ko bamaze kutugendera. Uwo mugambi ntushobora guhagarara, umuntu yogerageza agakoresha uburyo ashoboye, ariko umugambi ukabandanya muri buke buke. Muri kazoza nibaza ko tuzoronka abadufata mu mugongo, tukabibandanya nyene tukabikomeza cyane, kuko naho tubiteje nibaza ko atari hatoyi cyane, kuko nibikorwa bishimishije. Unageze mu murima urabona ko hameze neza cyane. Akamo notera leta, akambere nako kudufasha mu kuturonderera abafundi b'indimo badufasha kuvura ingwara tubona ziza ku bwinshi. Hanyuma kandi kamo kagira kabiri, leta yodufasha ikaturonderera amabanki ashobora kuturonsa ingurane kuri bwa buryo butavunanye, kugira ngo twiyungunganye ya ngurane batanga umwanya muremure kandi ku nyungu ntoyi, kugira ngo bidufashe nyene gukora ibikorwa byacu neza.